ari abatutsi bonyene bari ku butegetsi tubivuga uko babishe oya ahubwo baca bakubwira yuko atabahutu n'abatutsi baba mu Rwanda iyo ni genocide ni ingengabitekerezo ya genocide uzanye no kuvuga bari ku butegetsi n'abanyarwanda urumva ariko umuhutu ari hariya arabizi yuko ari umuhutu ntushobora kubimukuramwo kumenya yuko ari umuhutu arareka kubikubwira kuko ufise igisoda uramutirira genocide umufunge urabyumva ariko ntibisigura yuko bitari mu mutima wiwe ico rero nico kibi gusumba niyo mpamvu uzorabe burya abanyarwanda FPR birayinanira kubera ibiri iwayo byo kubona yuko ari abatutsi gusa bari ku butegetsi niyo mpamvu uzobona banka leta y'u Burundi kuko baca bibaza ngo leta y'u Burundi n'abahutu nibamenye yuko muri leta y'u Burundi ariyo bose n'abatwa bariyo twe twarabariye inamba byaraheze ntibashobora kudushikira baca biyumvira ati niyo mpamvu uzorabe baragwanya umukuru w'igihugu wacu gose kubera bamubona nk'umuhutu ati uriya muhutu uri ku butegetsi hariya kuko buriya arajya he kweri urumva kubera iki kuko bo ibiri wabo bibaza yuko ari byo biri iwacu ariko twebwe ngaha biravana ariko nibaza ko babitahuye nibaza ko oya nabyo bagenda tentative ya nyuma bagize batahuye je nibaza ko Abdul yariyo tentative ya nyuma yo kugerageza ibayivure banyarwanda nizo twongera ikindi gihe mwumva ngo mwari ko muragerageza ibintu bidashoboka twebwe mu Burundi byose bimeze neza rero jewe novuga yuko ari aho urumva abanyarwanda badufata yuko tubabujije ibiryo tubabujije kujya tubabuza guhiga ubuzima muri Kongo urabyumva ariko harabaho n'akantu koko guhiga ubuzima n'ibintu bisanzwe guhiga ubuzima n'ibintu bisanzwe ariko harabaho n'akantu k'umutima mubi burya abantu FPR abantu bari muri FPR burya bafise umutima mubi cyane. Yes, turabonye cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabahaye mwaramutse na mwiriwe biravana naho muherereye. So my name is Liam Promoter behind the camera. Wo turagira subscribe bandanye ugira subscribe kugira like share comment kugira ngo ibintu byose tubashikiriza mubandanye mubibona bitagoranye. Yo tubwira na wewe utameze neza ubandanye wihangana usenga Imana kumbure ejo bizogena neza. So today nagarukanye ni Abdul Uwimana turi kumwe mu kiganiro tuguma tubashikirize reka ntere ndamwakira abaramutse imbere yuko dutangura ikiganiro. Karibu. Ya murakoze cyane umeze neza bwana Abdul. Safi sana Liam Promoter. Ibintu ni sawa cyane. Wagwan mwambwira ngo nzoboneke kuri kamera none wewe winyegeze ikimana yega ibintu ni sawa ntugira ubwo nzoboneka abantu nibavuga ati muri commentaire ati Liam Promoter turashaka kukubona ashi 10 ba mbere bakabivuga ndusha ntangura kuboneka yeah umeze neza ariko safi sana kabisa meze neza ndashima Nyagasani ego ibintu bimeze neza vraiment ego tubabwira ko hariho amazi ya Story Water akabaho na Story Tangawizi murashobora kubyihereza mu maboti kwagenda ukabaza ukabaza ati mwino bisi je niza Story Water sinzi nka we Story Water umusheri wanje arwa Story Water akeneye kajwi kaza yakenwera Story Tangawizi ibintu baba ari sawa cyane umeze neza ariko jemeze fresh ndashima Imana naho hariho ibitagenda neza mu mubiri numva yuko hariho ukuntu amagara umengo ntibimeze neza cyane mugabo tugumako tugumako kivi ariko no kuzura senga Imana rega burya nta kinanira Imana ifasha uwifashije iyo ubonye bitameze neza uranyaruka ukaja kwa muganga cyane cyane rero nagiye kwa muganga bampaye imiti bimeze neza yego yo reka twinjire mu kiganiro nyezina kugira ngo abantu ntibacereze nyabujya abantu bamaze kutwizera umaze kubona umuntu afata akanya karaba ikiganiro cawe uyo muntu aba yamaze kukwizera nta mpamvu nimwe ngo mushira hasi siko biri ego reka tugaruke ku makuru ari mu Rwanda bariko baribuka genocide yakorewe abatutsi ku ncuro yawo ya 31 ego twashaka ugire ico ubivuzeko
nibyo bariko baribuka kandi ni byiza yuko bibuka ababo mugabo jewe novuga yuko buriya mu Rwanda hariho abantu bibuka by'ukuri kandi ababo kabisa babuze ariko hari n'abandi jewe nkeka yuko bigirisha bivanye nuko usanga ibyababaye ko ibyabaye mu Rwanda canke rijya yicwa ryabajya abantu bamwe hariho uruhare bagiye barabigiramo yego mugabo nabo kuri uyu mwanya bagaca bigira nk'abariko baribuka kuko ikintu no kubwira mwene wacu igihe cyose uteye intambara mu gihugu cyase bikunze ntubuzanya amahoro 100%, sibyo ariko nko mu gihe birashoboka gutera intambara ariko mu gihe habayeho kwiyumvira ati reka tuyage tureke kurasana hanyuma tuje mu biganiro dukoresha ubwenge hanyuma umuntu umwe canke uyu n'uyu akavyanka ibyari byagezwe ko byose akabisubiza inyuma agafata ingingo yo kugwana no kuvuga ikiza kuba cyose ushatse wogishira ku gatwe kiwe hama rero abanyarwanda bibuka kandi babuze nukuri Imana ibafate mu mugongo barababaye mu mutima turabizi ndazi yuko hari habo n'uyu munsi bagifise inkovu zikivirirana Imana ibafashe ibandanye kubaba hagufi ariko nabo bakomeze gusenga kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ryari rero nagiye mbona ryari twabonye amakuru urazi ko muri ibi bintu byo kwibuka n'ahantu henshi bibuka ku ambasade hehe umengo no mu nyubako za Union Africaine hariya muri Ethiopia byari byabaye mugabe ikintu catangaje hariho umugabo uyu mugabo yitwa gute umugabo yitwa umugabo yitwa Mbari Afraimu Negis w'umuyahudi aserukira Israeli muri Ethiopia ni ambasaderi ni ambasaderi muri Ethiopia baramusohoye kandi urazi yuko sowe nabande yasohowe na Muhammad Yusuf umuyobozi umushasha wa African Union aramusohora ati wewe sohoka ntukwiye kwibuka jewe nibaza ko kuko urabizi yuko hariho genocide yakorewe abayahudi bavuga yakozwe na Hitler yego rero mbona yuko na Israeli n'u Rwanda bamera nk'abagihuriza ko ibijanye no kwibuka arumva rero bafashe umuntu nk'uyo bakamusohora mu bintu byo kwibuka urumva yuko cyari ikintu kitagenze neza mugabo kandi jewe ku bwanje mfata yuko byari byiza kumusohora ku mpamvu z'uko ni gute wewe uvuga yuko uja kwibuka abazize genocide mu Rwanda ego nawe abiwanyu barayikorewe mugabo nawe uri kurakora genocide none hajya bajya abanyapalestina si genocide Israel iri kirakora uretse yuko ari abantu batavugwa mu izina ubavuze uburyambaye
ariko nabo bariko barakora genocide, bariko bakorera abanyepalestine genocide. Ni nka bijya twavuga yuko burya kuba abanyarwanda bibuka genocide yabaye mu Rwanda ni byiza, mugabo hariho abantu cyane cyane FPR ivuga yuko yahagaritse genocide, ntiyari ikwiye kuja muri ibyo bintu, yari ikwiye kureka ababuze akaba ari bo babijamo, kuko yoyo iracari ku rugamba rwo gukora genocide, iriko irakora genocide muri Kongo. Urumva rero ni nkaco kimwe. Urumva abajya abayahudi bariko barakora genocide, bariko baragira genocide ku Barabu. aba FPR iriko ikora genocide muri Kongo. Ariko abanyayisiraheli bose ntibari muri iyo genocide iriko ibera mu Barabu, ni leta yabo. N'abanyarwanda ntibari muri iyo genocide iriko ikorerwa muri Kongo, ni leta yabo. None nk'ibyo rero, ibyo bintu by'ubwitwazo baba bagira hama bakaja ibyo bitwa yuko bahagaritse bo bakaja kubikorera ahandi, simbona canke ivyabababaje. Ikintu cakubabaje, ijambo ry'Imana rivuga yuko icyo utifuza ko bakugirira udakwiye kukigirira abandi. Abyumva. None bigenda gute ngo leta y'u Rwanda igende gukora genocide muri Kongo? So urumva ni ibintu bibabaje cyane. Ariko Abdul, tukiri ngaho nyene, jewe ni kibazo namambaza kenshi, kubera iki mu Rwanda bavuga ko n'abahutu baba barahasize ubuzima, ariko tukabona neza ubwoko bw'abahutu mu Rwanda ntiburi ko burashigikirwa. Je namanibaza ubwo bino bintu muri kazoza nk'umusasangutse ntibizohava bizana ikindi kibazo mu Rwanda, ubwo kumwe buvuga ati burya natwe mwaraturenganije ntitwigeze twibukwa, natwe twibagiye, bitume nabo bazana yindi ideology yabo, ivyo FPR inkotanyi yubatse babisambagure, kubera ko bazoba bitwaza ko nabo barenganijwe. Kino kintu wewe ukibona gute? Kuri ico ikintu no kikubwira ko ikintu no kivuga ko no kuvuga ngo buriya FPR ni nayo mpamvu ibintu byo mu Burundi biyigora. Urabona ibi bintu bijanye n'ivangura ry'amoko, narabivuze reka ndabisubire mu gatoya. Burya ibintu bijanye n'ivangura ry'amoko ni ibintu byinjiye muri ibi bihugu byacu kera cyane. Urumva nimba muri 59 abanyarwanda baricanye, bisigura yuko si ikintu cari gitanguye ubwo nyene. Urabyumva? Ni ikintu cari kimaze imyaka. No kuvuga rero ibi bintu by'amoko birarenza imyaka 100, birashika nko ku myaka 150 biriko birakogwa, biriko birigishwa muri ibi bihugu by'ibiyaga binini, cyane cyane mu Rwanda. Urumva? Rero ikintu kigira mu byiyumviro kumva umuntu yaracumvise igihe kinini, si ikintu ushobora kuzana ubwo nyene ngo ukupe, uvuge ngo ndagikupye nk'uko umengo ni igitoki utemye, bisaba kugenda buke buke. Rero uzosanga urabizi yuko mu Rwanda bavuga yuko atamoka hari, sibyo? Mugabo ejo bundi warabonye yuko hariho umukobwa w'imyaka 21 yafashwe yashyize statiwe kuri WhatsApp avuga ko n'abatutsi n'abahutu azibuka ngo jewe ngo sinzokwibuka, ngo sinibuka, ngo nimugende mwibuka abo batutsi bene wanyu, ngo je nzokwibuka abahutu, ngo tuzobamara n'ibiki, ibintu nk'ibyo. N'umwana w'imyaka 21 bamaze imyaka 31 byitwa yuko bahagaritse. Kuko n'umwana ntiyari bwavuke, n'uwo mwana ntiyari bwavuke, no kuvuga yavutse haheze imyaka 10 FPR iri ku butegetsi. Ico cyonyene cyari gikwiye kubaha icigwa, kubera yuko wewe uri kurabuza abantu ngo ntibavuge ibintu, ntibabivuge, urababuza kubivuga uku bitomo kumenye biba birafashe ko byo bavamo.
ukabareka bakaja kubivugira aho batakubona aho utababona utaza no kubumva. Ikintu rero kiriko kiravugirwa mu mbari hariya nico kibi cyane gusumba ikintu kivugirwa ku mugaragaro, kubera yuko nubundi bavuga ngo ibuye ryaserutse ntiriba ricisha isuka, ariko iyo ryaserutse mu gihe ritaraseruka urashobora kurikubitako isuka rikayica. Murabyumva rero, jewe novuga yuko FPR bijya bintu yakoze kwari ukwikingira. No kwikingira gute? FPR iri ku butegetsi, novuga yuko en general leta y'u Rwanda n'abatutsi. Murabyumva? Ariko niwagenda kuvuga umuhutu wo mu Rwanda niyagenda kuvuga ngo abari ku butegetsi mu Rwanda ngo kubera iki hari abatutsi gusa, iyo izoba ari ingengabitekerezo ya genocide, baramufata bamufunge bamumanikira umujojo gushika umunsi umujojo uzohinduka ifuni niho azosohoka. Urabyumva rero, nukuvuga ngo barikingiye kuko ntufise uburenganzira bwo kubaza impamvu ari bo bonyene bari ku butegetsi. Yari abatutsi bonyene bari ku butegetsi, tubivuga uko babishe. Oya, ahubwo baca bakubwira yuko atabahutu n'abatutsi baba mu Rwanda, iyo ni genocide, ni ingengabitekerezo ya genocide uzanye, no kuvuga bari ku butegetsi n'abanyarwanda. Urumva? Ariko umuhutu ari hariya arabizi yuko ari umuhutu, ntushobora kubimukuramwo kumenya yuko ari umuhutu. Arareka kubikubwira kuko ufise igisoda, uramwitirira genocide umufunge. Murabyumva? Ariko ntibisigura yuko bitari mu mutima wiwe. Ico rero nico kibi gusumba. Niyo mpamvu uzorabe burya abanyarwanda FPR birayinanira kubera ibiri iwayo byo kubona yuko ari abatutsi gusa bari ku butegetsi. Niyo mpamvu uzobona banka leta y'u Burundi, kuko baca bibaza ngo leta y'u Burundi n'abahutu. Nibamenye yuko muri leta y'u Burundi ariyo bose n'abatwa bariyo. Twe twarabariye inamba byaraheze ntibashobora kudushikira. Baca biyumvira ati niyo mpamvu uzorabe baragwanya umukuru w'igihugu wacu gose kubera bamubona nk'umuhutu, ati uriya muhutu uri ku butegetsi hariya kuko buriya arajya he kweli. Urumva? Kubera iki? Kuko bo ibiri wabo bibaza yuko ari byo biri iwacu, ariko twebwe ngaha biravana. Ariko nibaza ko babitahuye, nibaza ko oya nabyo bagenda tentative ya nyuma bagize batahuye. Je nibaza ko Abdul yariyo tentative ya nyuma yo kugerageza ibaye vreba, banyarwanda nizo twongera ikindi gihe mwumva ngo mwaye ko muragerageza ibintu bidashoboka. Twebwe mu Burundi byose bimeze neza. Rero jewe novuga yuko ari aho hantu bihendeye, kuko kwiyumvisha yuko ubujije umuntu kuvuga ubuhutu n'ubututsi, ariko utashobora kumukura mu mutima yuko ari umuhutu canke ari umututsi. Urabyumva? Ico ni ikintu aho biba byakugoye, uba weshuwe. Ntubona ko none bizova bizana ingorane muri kazoza? Ingorane none ntuzibona? Uyu mwana none si ingorane. Namye numva hariho ngo ahantu bavumbuye inuzenye ibisigarira by'abazize genocide mu kwezi guheze kwa gatatu, mwitongo ry'umuntu harimo imibiri y'abantu amajana bazize genocide, akaba atari yarigeze abivuga. Harabayeho za gacaca, hakabaho kurondera abo bazize genocide begeranya ibisigarira byabo bagenda kubitunganya babishira ahantu heza. Urumva? Mugabo n'uyu munsi mu myaka 30 hakaba hariho ahantu ivyo bintu bimaze imyaka 31 batarabimenya yuko bihari. Bibaza ko ari kubera iki? Nukuvuga yuko hariho iyo ngwara ntirakira, kandi igihe cyose ushaka gukira ingwara utegerezwa kuyivuga. Urabyumva? Hanyuma abantu bakagufasha kuyironderera
umuti. Rero ikibazo cyo mu Rwanda nuko ivyo bintu babikatiye hejuru, ariko ku mpamvu y'ubutegetsi yo kugira ngo bibere mu butegetsi bonyene, kuko nibavuga ngo n'abahutu n'abatutsi baraza kubabaza ati none mwebwe ko tubona muri abatutsi gusa bari ku butegetsi, umuhutu abahutu bari ayo umuntu yamye avuga ngo n'agahutu badugije ngo bagakorora nk'inyoni irashwe urusoro barakaduza ngo bakagashikana hejuru ngo bakakarekura no hasi ngo pya. Urumva rero biracazana ikibazo kandi bizokizana gikomeye kinini cyane. Yego u Rwanda nyene rubandanya gwagiriza Burundi ko ari igihugu kibitse abakoze genocide FDLR, ko kibitse intera hamwe aho bavuze ko bagiye no kujana igihugu cacu mu nkiko mu rubanza mpuzamahanga, reka twituka mu nkiko. Si Burundi gusa, harimo Ububirigi, harimo DRC. Ico kintu gisesangura gute nk'umusesanguzi? Bojewe ico kintu kiranantwenza rwose, kubera bajya bajama barantwenza rwose, ubu ntibaramenya ko ku isi yamaze kubatahura. So urazi ibyo, reka ndabivuga uko. Urabizi neza yuko hariho ikiroberi kigwanya leta y'u Burundi citwa Red Tabara. Kandi aho cevoriwe ni hehe? Mu Rwanda. Nibo bacigishije iby'igisirikare, bagiha impuzu nshasha, inkoho nshasha nziza, kiratera u Burundi, kirakubitwa, kiragesera, hama kiza guca muri Kongo gikora genocide y'abanyamurenge. Urabyumva? Hanyuma byari biteguwe yuko abanyamurenge bomenya yuko ari u Burundi bwabakoreye genocide, ariko biza kurangira abanyamurenge bamenye yuko ari Red Tabara yabishe. Ngira warabyumvise yuko umunyamurenge avuga yuko ngo Kabarebe yabwiye abanyamurenge bari mu nama i Kigali ngo kajya ngo nukwihangana ngo kajya ngo nakanyafu Red Tabara yabacishijeho. Iyo genocide yabakoreye ngo Kabarebe yababwiye ngo nakanyafu ngo Red Tabara yabakubise ngo kubera yuko batumva. Ija muri Kabarebe yayivuze. Ni Kabarebe yabivuze. We sinabikubwiye, narigeze kubivuga ngaha mu kiganiro ndabumvisha na audio. Rero birazwi, leta y'u Burundi irabizi, n'abandi bantu benshi baramaze kubimenya yuko leta y'u Rwanda iriko irafasha ikiroberi gishaka gutera u Burundi. Sibyo? None bimaze kumenyekana, we wibaza yuko u Rwanda goca gwisigura gute? Ruca rugurondera ibyo gwagiriza u Burundi kugira kibe kimwe ku kindi. Urabyumva? Ariko nagira ndakubwire yuko leta y'u Rwanda n'iperereza ry'u Rwanda n'abandi bantu bose nabajya bamenyesha amakuru babivuga, bafasha leta y'u Rwanda kubivuga, barabizi neza ko ata FDLR iba mu Burundi. Barabizi. Ntuhave uwibaza ngo ntabyo bazi. Barabizi, ariko bategerezwa kurondera impamvu ituma bumvikanisha yuko kuba bafise Red Tabara hariho impamvu. Nkuko barondera impamvu yo kuja muri Kongo bakavuga FDLR. Urabyumva? Rero nukuvuga ngo iyo ni impamvu barondeye y'ukuntu itse Red Tabara kugira abantu nyene bumve yuko bumvikanisha yuko ari kimwe ku kindi, ariko barabizi yuko ata FDLR iba mu Burundi, byonye barabizi. Ahubwo ushobora kwiyumvira ngo ngo no mu bacungera umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo harimo FDLR. FDLR nayo data yarakomeye gose. Niyo FDLR twebwe twizera ikaducungerera umukuru w'igihugu yarananiwe gucungera ibyayo. Kubera ikintu n'abanyarwanda babandanya kuba mu kinyoma bro. Kubera abanyarwanda babandanya kumvisha isi ikinyoma kugeza yaho bavuga ko u Burundi bubitse FDLR. Abanyarwanda barashonje. Kandi inzara ntibashobora kuyikira batibye.
kandi ubu ibintu byose biri ku mugaragaro, aho ugiye hose abantu baba bakubona, isi yarabaye ntoyi cyane. Urumva rero umusuma originale abifise mu mutwe, mu bwenge no mu misokoro, ategerezwa gushiraho impamvu ituma yiba. Kavuga ati ndashonje, niyo mpamvu niba, canye murabona abana bagira bamfane, niyo mpamvu niba. Rero zijya mpamvu zose ubona u Rwanda ruvuga, sinzi ngo by'umutekano by'ibiki, ni impamvu z'umusuma atanga ituma yiba. Urabyumva? Ariko ibi byose ubona u Rwanda rugira, sinzi yuko wigeze kubona message, hariho ikiganiro wigeze kugira, hama sinzi ikintu cyabaye ugikurako urongera ugisubizako. Muri zijya message nta muntu wabonye yambwiye ikintu, ambwira ngo Abdul, ngo we ngo uri kuravuga ngo ibintu utazi, ngo ikintu mupfa n'u Rwanda ngumviriza ndakikubwire. Ngo u Rwanda ruri muri Kongo guhiga ubuzima, hama Barundi mwebwe mukaja muri Kongo kubuza u Rwanda guhiga ubuzima. Nico dupfa n'Abanyarwanda. Urumva Abanyarwanda badufata yuko tubabujije ibiryo, tubabujije kurya, tubabuza guhiga ubuzima muri Kongo. Urabyumva? Ariko harabaho n'akantu ko guhiga ubuzima n'ibintu bisanzwe, guhiga ubuzima n'ibintu bisanzwe, ariko harabaho n'akantu k'umutima mubi. Burya abantu FPR, abantu bari muri FPR burya bafise umutima mubi cyane. Bafise umutima mubi cyane, kuko uravye ahantu baciye ugiye kubiraba neza, naho bavuga yuko bahagaritse jenoside. Je narigeze guhura n'umuntu w'umunyarwanda, arambwira ngo igihe FPR yari kiragwana iwabo ahantu bitwa mu Ruhengeri, ngo hariho umukoroneri ngo yababwiye, ngo yabwiye ngo inkotanyi ngo aha hantu ngo aba basenzi ngo aba baginga ngo tugomba kubica bose, ngo nkahatera itabi. Ngo Abanyaruhengeri bose ategerezwa kubica, mu Ruhengeri yose akayitera itabi. Urumva ubugome yari afise. So rero niyo mpamvu ubona kwica, kwiba, ni ibintu bya FPR, ntabwo ari ikintu cy'uyu munsi. Si ikintu cy'uyu munsi. Bafise ubugome, niyo mpamvu ubona no muri bo baguma bakeka, n'umuntu wundi babonye baguma bamukeka ko ubugome. Urumva? Baranka Abahutu, niyo mpamvu ubona baguma bikeka yuko perezida w'u Burundi ashobora kubagirira nabi kubera bamubona nk'umuhutu. Urabyumva? Kuko mu bajenerali b'u Rwanda uyu munsi u Rwanda rufise, hariho uwo Abanyarwanda bavuga, sinibuka ikiganiro nabibonyemo, yishe abantu benshi ahantu bita Ikibeho, kandi ari muri rya leta ya FPR. Urumva? Rero no kubwira yuko burya FPR n'abantu babagome cyane. Ndaza kukubwira n'ibindi bintu. Tubandanye. Abanyarwanda rero babandanya basevya igisirikare cy'u Burundi, bavuga ngo gipfa ku bwinshi, ngo bakomereka ku bwinshi, ngo mbega ngo baba bajana hehe babaza. Ariko tukibaza kubera iki by'u Burundi bihangayikisha Abanyarwanda. Wewe ikibazo kivuga kwiki? Narabyumvise babaza ngo umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi birakenewe ngo nababwire ahantu ngo inkomere ngo ko batabona ngo inkomere ngo n'abapfira ngo ku rugamba ngo muri Kongo ngo bashira. Urumva rero ni ibintu biba bitwengeje gose. Ukibaza ntese none u Burundi bujejwe gukorera publicité y'abasoda bapfiriye ku rugamba canke uwabibaza abibaza nkande ajejwe iki mu Burundi? Ajejwe inyungu z'imiryango yabo bafisa babo bapfiriye ku rugamba canke bakomerekeye ku rugamba. Mboje nibaza yuko umuvugizi
bijya ibyo yama yabisiguye umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi General Gaspard Baratuza n'umuntu azi ubwenge gose kandi azi ibintu by'igisoda cyane w'inararibonye asha yama yabampereye inyishu zikwiye ariko araja kure urabizi ko 90% ya M23 ni inkotanyi n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Yeah, I know. 10% canke 5% niba arabanyamurenge. Naho aribo bashira imbere bivanye nuko ari igihugu cabo. Sibyo? Wewe urabona abasoda b'inkotanyi bakomerekeye canke bapfiriye ku rugamba muri Kongo harabo urabona? Wapi? Harabo urabona bajya bamenyesha makuru batwereka? Wapi? Gusa amahigwe yabo urabona jewe ndakubwire hari abantu benshi bumva wanashaka hariho n'abarundi bavyandika bindandendeza yabarenze bandika ngo hapfuye abango hapfuye abakiyumvira none abajama bari ku rugamba Gaspard Baratuza yarabaneguye urumva ariko nturigera wumva abo bantu bandika ku by'u Burundi bavuga ku by'u Rwanda none inkotanyi abo zigwana nabo barasa amashaza canke barasa ibiharage uburyo zozo zidapfa ko tutabona ibiziga byabo gusa ico namenyeje ico nzi urabona u Rwanda ikibuga c'indege cy'u Rwanda Kanombe burya kibana neza hagati yacu n'ikigo ca gisirikare ca Kanombe nta birometero 2 birimo urumva biregeranye neza 100%. Hama ico kigo ca Kanombe cegeranye n'intuzenyi n'ibitaro bikuru by'igisirikare bya Kanombe. Hama inyuma y'ibitaro bikuru by'igisirikare bya Kanombe hariho irimbi canke akaburi k'abasirikare ka Kanombe. Abasirikare gusa nukuvuga ibiziga byabo bavyuriza indege n'abakomeretse bakaza no muri Kanombe abakomeretse bakaja mu bitaro bikuru bya Kanombe bapfuye abasirikare nibo babahamba imiryango murabimenyeshwa kandi ntimwemerewe kuvuga ntiwemerewe kuvuga canke kuririra uwi wawe yaguye kuri rujya rugamba naho yoba yaruguye ko atabishaka urumva rero n'ibintu bagira mu kanwa babo rero bagaca bibaza yuko no mu Burundi bimeze uko uko baraba ivy'iwabo bakabona ntibo bivuga ntama bagaca bashaka kuvuga ibyo mu Burundi suko bimeze rero mwumva nibabanze bamenye ivy'iwabo turabizi yuko irimbi ryuzuye bakagura naho hari ahantu bita inyuma y'ikambi ya Kanombe ahantu bita muri Chandotire ahantu bahora bigira kumasha hariho umuntu aba hanze w'umusoda w'inkotanyi yavuze yahunze inkotanyi yavuze yuko ubu aho hose hahindutse irimbi ry'abasoda bagwa muri Kongo kabisa urabyumva ariko ntibabivuga mugaca wumva arenze iby'iwabo bimwe nakubwira yuko abanyarwanda ari babarenga yabo arenze iby'iwabo ariko arabaza ngo mu Burundi bikuraba kwiki byireke tuzo banza umenye iby'iwanyu n'abiwanyu barapfa barahwereye barashize turabizi kabisa ariko ntimubivuga none ubaza ibyo ngaha gute banza uvuge iby'iwanyu pole sana kabisa reka tugushimire n'abanyarwanda bapfuca abantu hariya tubahe pole kabisa reka tugushimire Abdul kuganira cyise dukoreye murakoze cyane reka dushimire abantu bose ko baradukurikirana hama tubibutsa wo turagira subscribe like share comment wandanye bikora kugira ibintu bigende neza mu bandanye mudufata mu mugongo turabakunda cyane mwarahezagiwe bye bye.